Matunda Juhudi. Ikosa navuze bwa mbere umuntu ashobora gukora ikosa cyangwa akora ikosa mugabo ntibisigura ko umuntu aguma mu ikosa, ahubwo igikenerwa ni uko umuntu akenera ubufasha bumutuma asubira mu competition. Jewe rero nabuze ubufasha hariya abari kubikora ntabo niho bari, niyo ngorane nagize aha ncagira nshimira umuvyeyi wanje nizga Maroyisi yaraje aramba hafi bimpa n'intege zidasanzwe mugabo uko yasanze twiganira ubuzima bwose yasanze merewe neza, nico gituma mwana nabonye nagiye gukora na 10 mm nkazikora neza ndyohewe kandi ndi umuntu ameze neza. Haronka n'ikibazo cya gatanu ku bihumbi 10 urumva zitagitangaje. Rero nibaza yuko ibya disqualification nayibonyemo iyindi nyigisho nibyaciye intege, nico gituma navuze nti reka nabyibagire ndabe nkomeze ndabe imbere nkuko ihaniro ryanje ariyo kukwamana ishaka n'umwete no gushika kuri hashoboka. Niko Theodore nagaragaza kumwisha amajambo make. Wa kabiri twa promoter ati Francine abanje adateye gutenda bitangora byari bigoye urumwige mugaye mu gihugu cy'u Burundi akora sport biragoye arabatabitahura mugabo mama wanje n'igitangaza gikomeye kuko jewe nakuze ndamubona byuka mu gaturuturu aja mu mirima kurone byo tubeshaho, sinigeze mbona mama yicara gusa byaramugora kubona yuko nobandanya sport gusa ariko ndiga yambwira ati genda wige ibyo bya sport uzokuza kwiga. Icyo namuhumuriza nuko nanabitora sinari mfise impano zo gukora amakompetisiyo gusa n'ibindi ndabitora byaramwicizere nkazana agashimwe ka mbere nazanye igitenge nzana amasabune bitugora nzana amakaye baramunezero araryohewe rwose. Ndabona yuko ngize ngabanyije za ntego mama yibaza yuko ntashobora kubandanya. N'abantu bose batanguye kumvuga ku maradiyo barabona yuko jewe inje nk'undi muntu kuko bwambe kwitangura babana nk'umusazi. Byarashika yaho mpagarara mbonye abantu ngiye muri antene mpagarara n'icuwe cabitse n'abanenga ntasubira urumva umama bararyohewe. Yaraje Bujumbura nawe nyene araryoherwa arabona n'abantu batandukanye. Nibaza n'iteka kuri we, Imana ikomeze kumuzigama. Mwarakoze cyane muvyeyi, mwarakoze no kunshira mu ishuri. Akamubona muvyeyi wonga aza yuko yumvyakuru Kagame mukamubona urumva nawe nyine ari mu bafasha bwa Francine Nyonsa n'umunsi adukora niki hanyuma turamukomera amashyi ko urumva ko ibikorwa nawe cyavuye kuri we ukavyaguruka tumugore gatoyi. Yego anaramutse n'abantu turi ngaha kuri kuna amazi bwatumubore n'ejo tuzomuba ibijanye na préparation des Jeux Olympiques promoter iki kibazo ngenda kivuga ko ibintu bibiri. Jewe narateye akamo ndiko nditegura ndavuga nti préparation des Jeux Olympiques zirateguka bijya byose ndavuga byari ibyo ndavuga nti muri Jeux Olympiques kugira abantu bashike bategeza gutegurwa neza ari gisata kijeje gutegura abantu ba Jeux Olympiques nta kintu cyane kiravance narabibona. Ndavuga nti turakeneye abaganga, ndavuga turakeneye abajournaliste, ibyo byose byari bikenewe muri Jeux Olympiques Tokyo. Zari Jeux Olympiques zidasanzwe zidasa n'izindi kuko jewe ubwanje naragiye gusaba umasere mu kindi gihugu barambwira yuko bidakunda kubera virusi ya COVID-19 none aho sinako ndavuga ibyari bikenewe
kubijanye nuko navuze yuko abantu batabikunda bobogozo ibi nivyo niko ndasemerera ndi umwe vuba bazoba benshi niko ndashaka gukiza imitima hariho ababikora babiheba kubera abantu batabateye intege abantu batumye babiheba rero nibaza yuko ubu siporo bw'ikire en general hari abikora neza hari abo batabikora neza batabikunda nabisubiyemo bakwiye kubogozwa kandi ibyo bikenewe kugira siporo itere imbere hari ikibazo kumwishyura ko kuba yakimbajije nawe nyine nibaza yuko atiyumviriye uwitwa Aline uti mukango zari 2017 byinshi ahubwo waragize ne twahabonye ni kure nakubwiye kuva mu rugi mukango gushibaye Bujumbura Sichoro jewe ico nkora n'ubu bariho mu Kayongozi dafise groupe iheruza gukora ama competition mugabo igikomeye ubanza kubikunda ukabikunda ugafasha abandi bo gufasha hanahamagara urwaruka rukunde ibyo rukora utabikunze ntajya wifuza gushika ntushobora gukunda kuko nturonka abagushigikira ntushobora kuronka abagufasha ko ntibagira fondasiyo yo guherako urumva aha rero nibaza yuko fondasiyo ihera ku muntu akerekana icyo ashoboye yumva intege hama ku bijyanye n'ukuntu siporo yotera imbere nibaza yuko ibyinshi bigikenewe turakeneye ibibuga byiza kugira ngo bize biratworohera kugira dushobore kuza turaronka aho dukorera amakompetisiyo heza bidufashe no kuronka abantu babikunda benshi baronka imyanya mpuzamakungu aha nibaza yuko kugira siporo itere imbere n'abantu bose bateza kujamwo namwebwe bateza kujamwo amashyirahamwe ateza kujamwo agatera ko siporo isaba ibintu byinshi cyane abo yambajije nambaye ijipo we nambaye igutaro muri keza olympique nta mutaro duzo urako nambaye igutaro mu mashure nambaye ibyo bandi bambara urumva none ijipo sinoyirukana ijipo sinoyirukana kabisa hanyuma uwitwa Etienne kuri radio isanganira ati ikintu gikenewe kugira siporo iki rero kirakomeye cyane nabo tubikunde hanyuma bamwe navuga bamwe bateza kubitunganya neza babitungane neza urazi kuja muri Jeux Olympiques tutagira imyambaro yanditse ko Jeux Olympiques urazi kuba ahantu tukinjira ahantu mbere nk'uwinjiye mu mwobo hatagira idarapo dufise abantu babiteguye birababaje biteye agahinda twagiye tutagira impuzu nziza ega biratumara amazi mu bantu no ku isi kuko utaryohewe uri umusiporutifu ushobora kuronka leta itanga kuruka imana uko n'ukundi ndababwiye biradutera kudatera intambwe kuko kuja muri Jeux Olympiques tukaronka umuntu avuga ngo yadufashije ahubwo umuntu Imana imuhezagira yaduhaye impuzu za Jeux Olympiques zitanditse ko Tokyo 2020 uyu muntu bakwiye gushimirwa na leta kabisa yarafashije rwose bikomeye nibaza yuko igikenewe uko abantu bategura Jeux Olympiques neza ni nkino zisumba izindi nkino ku isi nta kindi kintu gisumba Jeux Olympiques aha turagenda muri Jeux Olympiques tudafise agaciro kabuti umukozi agirwa n'impembe leta yaradufashije iraduha agaciro kabuti k'amafaranga $300 y'amadolari seno yategereza kuduha ko nayo nyene kuko irafise ukuntu iba yagiteguye bateza kuduha mugabo turi
muri Jeux Olympiques twaratabaje uti none dushigikire mutwongereze nta buryo batongeye $200 y'amadolari dushitse ngaho i Bujumbura none kweri mwebwe mwiyumviriye wumva twagiye muri Jeux Olympiques zateguwe kuri bwanje Jeux Olympiques azaziteguwe za 2020 twagitagira ishakoshi nta shakoshi twagira ishakoshi baduhaye twagitwara mu bantu nukuri abantu afite abantu ko ndavuga badakunda inkino barakwiye vraiment gufasha Burundi dufise impano nyinshi mugabo ntibashobora gutera imbere abateza kudufasha batabidufashijemo hariho abafise impano zitandukanye extraordinaire mugabo biragoye kuzishikana kure ata motivation aha na leta y'u Burundi ndayitakambira nifuza yuko koza haravuga Francine benshi akaza benshi banduta kubyo nashitseko nibyo nifuza mugabo bikagumuku biragoye leta nidufashe idufashe duhe ibintu bitegereza kudufasha ama infrastructure matode nyanya ngaha hafi dufashe ibijanye n'imyambaro n'agashiro kabote urazi usanga biryoshe ugiye uryohewe byose bikora uryohewe uryama neza ukarota inyanya gusa urumva aho n'uruhara ugiye gucaca utakutera imbere abandi bihugu byaradusitse badusiga kubera iki badusomvya impano ziri nka mu Burundi na gisaka cyacu mu Burundi zirigendera gusa ego nibaza yuko mu macama kibazo byose pardon ya kibazo gikomeye pe Paris 2024 Paris 2024 hasigaye imyaka 3 uno munsi ndi ngaha kuko nasanzwe mfise nimpeza kuryoherwa nzofata umwanya wo kwiyumvira ingingo zikomakomeye des décisions intelligentes zo gutegura Paris 2024 ibi nashitseko n'intango mfise indoto zikuze guhera mu mwaka uza gushika 2024 intego yanje ntihinduka nshaka gushika kure hashoboka n'isi imenye iyi ni siyanse nshasha nshaka kwandika ku isi nshaka amateka Paris 2024 murakoze. Biraza ko twofata ubundi muco bibazo rero tugomba tubona ko turi benshi vraiment nta muntu abaza ikibazo ngo igice ca mbere icya kabiri icya gatatu icya kane n'umusanga wibakira wenyine kandi n'abandi bashaka kubaza ikibazo reka rero twakire benshi bashoboka yari ngashika nyuma n'abandi baca bakurikirana ikibazo kimwe kugira twese tushikire. Murakoze, nitwa Ingabire Awards Gorera Show Up TV. Mbaze kwanza ndaguteze Francine. Ikibazo canje rero utubwira urugendo rwawe, urugendo mbona yuko rutari rworoshe. Nashaka kumenya niki cyatumye udacika intege. Ikibazo kigira kabiri kugira nce mu mwanya abandi. Twarabonye abantu benshi muri kahise bagiye baraserukira igihugu ndetse bakaronka n'ibindi bintu bitandukanye. Ariko impera yabo ugasanga yabaye impera novuga yuko udasiguritse. Francine niyo saba ariko akora iki kugira ngo azoguma abaho azogume yibukwa ibihe byose naho yoheba ibijanye na sport azobandanya abaho neza. Murakoze. Dukurikirana kugira dutonze nyuma uvuye ngaho bigize neza umwanya muto w'ingana n'abandi no kunyenda. Murakoze cyane.
ndagerageza kuba bref mu bibazo by'iwanje mbabaza ibibazo bitatu gusa ndi bref cyane bitoya nyakubahwa Francine DJ Nkengurutse nkorera Samuel TV niba nagerageje kumviriza neza mwavuze yuko mufise record national kuri 400 meters kandi igihe giheze ni kinini cyane rwose gushika uno munsi tugezeko nta n'umwe aragusimbura cyangwa kuvuga nta n'umwe aragusubirira mbega byavuye kuki kugira ngo iyo icyo kirere cyose kibe kimeze gutyo hataraboneka urundi munonotsi ashobora kuba amaze gusubirira byoba biva ku kuntu baba batabyitayeho cyane cyangwa nabo ntibari determine rwose icya kabiri twarabonye akarengane mwagiriwe i Japon hari abantu bavuga yuko akarengane wakorewe mu Buyapani kagaragariye kuri record mondial mwaronse kuri 2 mm icyo kintu mwaba kivuga ko iki hanyuma ubwa gatatu mpeza twarabonye ryari kuri réseaux sociaux nyakubahwa Francine Niyonsaba acisha akavideo kiwe ahamagarira amashyirahamwe yigenga yaba ari mu gihugu cyangwa na mpuzamakungu kugira ngo ashobore kumwegera mbega Francine Niyonsaba ubwo ntiyoba azimvye kuko image tukubona ko uno munsi atari twakubona ko ejo hahise mbega Francine Niyonsaba ntiyoba azimvye cyane ngo ashobora kuduhumuriza kugira ngo kumbure muri marketing nk'uko mwabivuze dufise amashyirahamwe cyangwa abafise amashyirahamwe bashobore kwegera byose sheri murakoze Koze cyane uvuze nk'umuntu ashobora kumuha n'imuze ndabyumva ahubwo agenda bitubwiye yego muri journal iwacu ndashaka kubaza mu ngorane mwaciyemo ingingo yabaye mpuzamakungu yafashwe mbega mu ntambara mwarimo leta y'u Burundi ntimwayegereye ibafashe kurwana ikindi mbega ko wari kubafasha i Tokyo atarahari iryo kosa ntiyarihariwe mushize mu gihugu canke mu nyuma koze cyane uyarifuje kubaza mu Giswahili mugabo Francine amwishura mu Kirundi oya turashaka kuza kuzicura kumbura umuntu arashobora gusigura ibiza kuba wabajije hanyuma Francine aza kumwishura mu mazina nitwa Kube Drama nkaba ndongoye ikinyamakuru bita Alpha TV Burundi nashaka mbaze Francine bivanye n'abakunzi bawe wambwiye ndakubaza iki kibazo twari twiteze kubona trofe ikomeye mu gihugu cyacu cy'u Burundi twayibonye biri imbere yacu hama bambwiye ati ndakubaza ati twiteze kubona ubukwe bwa Francine ryari murakoze cyane amazina ni Ndayishimiye Emmanuel abangora kumedia University shimye cyane kuba twabariye mu bitaba conference yanyu hanyuma nta bibazo byinshi nabicisha ahubwo shize ngabura ngo ngende ngaragaje umunezero kuba mwateye iteka igihugu kandi mukabitera merci ndashaka guhana byinshi byo nibaze amaze kumutsa gato aramunyambajije ikibazo cya mbere ati cyatumye ntacika intege n'icyaha byo ndi umuntu yihangana jewe kuva nkiri muto narishirwa rimenetse kandi ni umuntu yiyumvira ni umuntu adatinya je sinatinya kuko byari bigoye
nategereza niba uri gukora antrenema zishikana ibirometero 140 bishika 150 km par semaine. Urumva ntidari byoroshe, byansaba kurinda kutagira ubwoba. Nicyo cyatumye ntacika intege, kandi hose nari yumva ko mfise Imana, kuko nararota neza gushika kugira ndashike. Byansaba kudacika intege, kugirisha akanumwete no kwihangana kudasanzwe. Ibyo byamfashije kugira shike kuri. Hanyuma icya kabiri niyoza ko tugenda tuyishyura gutegura iby'abakinnyi kumwe na perezida wa federasiyo. Niyoza ko ari wowe aza kubivuga ku bintu by'abazonsubirira. Didier, ikibazo cyawe nibaza yuko jewe ni ngaha muri sport ni motivation personnel itangura ubwiwe, kuko biraruhisha, biragoye pe. Nababwiye pari kumwe n'ibintu bigenda. Rero abantu ipfa ko babikunda, ugwaruka abavyeyi nabo nyene babikundisha abana, kuko sport irashobora kukubera umugisha. Jewe sport yarampinduye ubuzima bwanje bwose. Ndabayeho neza, natunze umuryango, ndafasha naho mwe mashoboye. Urumva yuko aba ari ikintu gikomeye, ubikunze urashobora gushika kure. Ikindi ibintu bijyanye n'akarengane nabivuze, nibaza yuko iki nacishuye. Ibintu bijyanye na marketing, iki kintu rero kirakomeye cyane. Sport ijyanwa na marketing. Amashyirahamwe yo mu gihugu yaba ya leta n'ayigenga, naravuze amabanki, ni ukuri bari muri marketing. Il faut bahindura isura y'ibyo bakora. Barasinziriye. Abantu bazwi nibo bamenyekanisha ibyo bakora. Murabibona Ngororero si gasesha mu mama, murakunda football, abantu bose muri ngaha musanga amasosiyete ariyo ari ku byapa, ariyo ari ahantu hose ariko harabera inkino ku isi. Ni image nziza, bitanga image ya sosiyete. Rero ndahamagara cyane amabanki ni afise amahera, kuko sport isaba amahera. Ushobora gushika ku udafise amafaranga biragoye kuko bigusaba kwimenyereza heza, kuryama heza, kugira imodoka nziza, kugira inzu nziza. Ibyo byose bimwe bituma motivation iguma yongerekana. Ntushobora gukora siporo ngo ushike kure utaryohewe, ntibikunda. Bituma urota neza, wiyumvira kure hashoboka. Rero birasaba uburyo ntibashigikire siporo, ababikora babone yuko bashobora kubikora bakabaho, kandi bakabana batera imbere gushika aho bashaka. Hanyuma Dorine yambaje ati ingingo igihe nafatiye ingingo leta y'u Burundi yarafashije. Igihe nukuri muri pariko yiwanje nta wafashije, ariko nibaza yuko habaye ukudashaka, kuko naregereye abantu hariho ababizi, narabegera babwira ikibazo cy'uwanje ukuntu bomfasha. Nari mfise abanshikiye bari hanze, nari mfise abavoka. Icyo nabamenyesha ni uko mwemwe na dosiye ngaha hari ahantu iri narayizanye, mugabo nibaza ntiyabandanije. Urumva habuze ugushaka, sino iyo nza gushigikirwa nanjye nari gushobora kuja kwitwara nk'uko muri South Africa bariko barabikora. Nibaza yuko ico ni ikintu leta yotangura guha agaciro ibintu bya siporo. Mu nkino ibintu byose haraba akarenganyo, hama akagira abantu bagenda kuburanira icyo nategerezwa. Sishobora guhindura uko meze, ndi icyo Imana yandemye. Urumva rero nibaza yuko ibyo nta muntu yobimpora.
kuri iki cyo gituma ari uburenganzira bwanje bwo kubonera agateka kanje. Kuri iki ikindi bavuga ko noshira hariho abantu aha ndafise umuntu umwe yambaye hafi cyane kweri, nari mu bihe bigoye ntabwo yaratanyandikiye bite nizgamaro y'isi, Imana iguhezagire, niwe azi parcours narimwo, niwe ntashobora kuryama atanyandikiye n'ahantu bari hanze ambaza komerewe ko nagiye muri antenema, ibyo ntibyigira bibaho. Urumva yuko Imana ikumezagire. Hama uti ikindi kibazo cya kabiri, uti seno umuntu yari yatwaye chef wa mission ko atarahari, yarahari. Navuze yuko chef wa mission niho yarahari, yari yaje ku kibuga mugabo mu gihe nari ndamukeneye siho yarahari, nabonde ndamubona. Rero nibaza yuko ukuri niko kuvura. Ndiko ndavuga ukuri kugira abantu bavyumve, n'undi barakora ubyumve, siporo izoteza imbere n'ababikoramo. Ababikoramo ife ko bakora mu kuri yuko ntigeze mpagarika les entraînements, ahubwo ngo buryo mwobumfashisha ukaza kumufasha kuko ndiko ndahindura imetero zitandukanye byongera intege. Babuze ko bidakunda, ntawuzi rero niteguye, ntawuzi narose minima, ntawuzi ntawe yumvira n'abatekanitwe byakunda. Urumva nicyo gituma mvuga nti abantu bahinduke mu umutima niko kuri. Hama ibintu bijanye n'ubukwe sindabishaka. Hama ikindi kijanye na kontra naritanye na societe Blaudi, kontra irahera na kazi ndio kitu mtakimbonako. Yego mune nawe yambaje ati ahubwo nibaza yuko mbere vuba n'abandi bazoza dukorana amakonta yarindiriye kuko ndi ku isoko nibanshigikire shikane intego zanje turi hamwe bizoryoha cyane. Ndiko ndavuga societe yamfashije mu myiteguro y'urugendo kuva 2020 guhera uno mwaka gushika 2024 fise plani nini ya 2024. Rero ndakeneye abanshigikira kuko ndashaka kuha umunezero kandi abarundi, ndashaka kubona abarundi bose batwenga nkuko nayibabonyeko. Imana ibamezagire. Ndashaka kubona abarundi bose batwenga, ndashaka kubona siporo ifise igihagararo mu gihugu cy'Uburundi, ndashaka kubona siporo ikorwa mu gihugu cyose, ndashaka kubona siporo iba akaruhariye nkuko tubona ibihugu byo hanze usanga bari. Ntakenewe jewe gusa, ndashaka kubona siporo mu gihugu cy'Uburundi iteye imbere mu mice yose kuva mu nkino zose ziri mu gihugu cy'Uburundi. Hanyuma Elvis yambaje ati inyungu za marketing. Aha rero muri business nta ukora homba, ukorana n'ukomeye. Muri marketing nta masantima. Muri marketing ufasha umuntu ubona ko nawe azogira akamaro kudukora, udakomeye uzokugufasha ibikunda muri siporo. Jewe nzobaro icyo gituma nkorana na societe international, icyo gituma mfise umanager wa niveau international kubera bazi agaciro kanje, bazi igihagararo cyane cyo kwisi, icyo gituma dukorana. Rero nibaza yuko aha n'ababikorana badahamagariye hariho ibyiyumviro tugitangura tugira ibishobisho, abantu bikore mu bishobisho. Siporo ntigira ibishobisho, siporo si mu mutwe, siporo ni kuri tele, bive mu mutwe bija kuri tele.
utamekanye kuri tele mu mutwe iguma yo gusa isohoka. Rero babyumve, abantu bose bakora siporo bashikikirwa iyo bamaze gutera imbere, niho sosiyete ikurondera. Cyo gituma sinayivutse baza yuko kazoza ko guteza imbere ubwawe utangura gutera imbere ubwawe nyine. Nibaza ko ibibazo ntaje kubyishura. Urinda kugira ubwoba, kandi umuntu utagira ubwoba ngira ubwoba bavuga iki, nakora competition kandi ibyo biragoye. Strategy yose ndashaka kuyihindurira mu kibuga, kuko byose mba narabiteguye muri entraînement. Igikomeye ni imyiteguro, igihambaye gitangurira byose ni imyiteguro, ukwimenyereza neza, hanyuma ukaba udafise ibikondoka. Ikindi ukaryama ukaruhuka, ugafungura neza, ugafungura amasaha utegereza kuryama, mugakora akazi neza. Strategy rero yanje nuko no kumenya ingufu ziwanje, hari aho mba nkomeye, hari aho imba nzi yuko nakomeye. Ibyo byose ndabyizi ko ndazi aho nkomeye, ndazi aho nakomeye. Urumva ibyo ni ibintu bimfasha kugira ngo nkore competition neza. Nico gituma nimba mwe ndi nyuma ibyo byose nibaza n'umugisha kuri jewe, amakati yose umwatlete akomeye yafise. Hanyuma mu bwigwe n'uyambaje ati mais Francine twakubona tuba mail de 5000 10000 après Jeux Olympiques orayihebye ikada sinayihebye. Gusa icyabaye bivana na programme ihari. Madame Andri nta 10000 igihari, nico gituma musanga atayo twakoze. Na 5000 ni nkeyi ubu, ariko bo bazisubijemo, hari amateka yahindutse. Nico gituma utabonye ndazikora. Mugabo soga ko nayihebye ekada na jeje, kuko imbere y'uko nza narakoze ibirometero ibirometero 15 kilometero nabikoreye muri Espagne, Valence, imbere y'uko nza. Kandi imyiteguro mfise ibi nyuma karahinda nzobeka y'umurengeri. Nico gituma nababwiye nti ndakeneye abashigikira abo ngaha mu Burundi. Ntibabikora ni sawa, batabikoze nsokora n'abandi, kuko iyo ukomeye ucara n'ababona kure nka wewe. Hanyuma ikindi bagiye ukuntu nakiriwe karagakura bijya bitera iteka bikama motivation. Nagira ngira ko ndabisubiremo, shimire n'icyubahiro umukuru w'igihugu. Narabonye nashyitse batari ngaha, ariko nashyigikiwe cyane, natewe intege n'umutamukanyi wiwe, yararyohewe n'ukuntu nakiriwe. Urumva yuko ibyo byose biha motivation abari inyuma yanje. Nico gituma nibaza yuko mbere karero keza banyigire nk'uko nyakubahwa perezida wanje yabivuze. Nibaza yuko gutera ibyiyumviro byoteza imbere siporo n'ingene ni amastrategie ni menshi, nukuri sinatubwira nka byose bijanye n'amakarite byose ndabifise birakwiye. Nibaza ko niteguye kwitanga. Narakenguze cyane abanyakubahwa batandukanye baranyandikiye, inama nshingamateka, nkenguzamateka n'abandi benshi bafite icyubahiro mu gihugu, bose barankeje. Abarundi bose bari ku isi n'abanyamahanga bose benshi bankurikira rwose, bantera intege. Bisigura yuko nibaza yuko n'intango imbere ni heza. Hanyuma imigenderanire na Seno ntabwo waneto ega ntacyo dupfa ikavemo. Gusa saba yuko siporo yoteza imbere, nta kindi. Hama ibyo umuntu ategerezwa
guhabwa nibyo bimutera inkunga ya kuko ntushobora gutera imbere mwe nababwira udashobora gufungura neza biragoye udashobora kuryama neza rero uburyo buza kugira bufashe ubwo banonotsi bafashe kwitegura kandi kanotse ute ubwo buryo butohabwa abujejwe ibyo nibaza yuko ibyo bisaba yuko byokosoka kandi nibaza ko ari sawa je nababwira yuko mbeje nja muri Jeux Olympiques jewe naravuganye na secrétaire général wa Comité olympique urumva yuko byose bimeze hariho ibimeze neza ibyo bitameze neza n'ibyavuga ntibikosoka kandi nibaza yuko bizokosoka hanyuma kijanye yambwiye ikintu bijanye n'icigwa nakuye nabambwira ubuzima buragoye kandi tuteze kumenya ko ubuzima bugoye kugira ushike kure ntawushika kure ataciye ubigoye ubona ko byoroshe byose kada ntibyoroshe nico gituma mpamagarira umuntu wese umere kugwaruka mu byo umuntu wese akora ntacike intege yaba umudandaji yaba umuntu mukora mumenyesha amakuru y'abantu bose mu bintu byose bitandukanye umuntu akora ntacike intege kuko ushobora gusanga ikintu cyose kiza mu mwanya wacu nibaza ko intsinzi iryoshe iva mu kudacika intege urumva nibaza yuko ico kigo kandi ubuzima nasanze ari nk'ubuyaga ikinga sinzi ko mwese muzi kunyaga ikinga uryuriye nturipendare nturigenda ntuva aho uri uragwa mugabo kugira uwavanse ifa kuguma upatera ugenda nawe ima ugakubitamo kugira ngo ku midogo ushobore kurengana ikindi yambajije ico nobwira ugwaruka umushinga wa byose kubikunda ni ukubikunda nta kindi siporo irimo ibintu byinshi bibabaza uragwara ukivuza ukabandana akamo akamo nuko ugwaruka novuga yuko hariho imigenzo iwacu mu gihugu yafashe abakobwa igitsina gore nifuza iyo migenzo mibi yose idafite iterambere ku mwigeme yovaho bakayibagira dushaka gutera imbere dushaka kubona siporo ituryohera dushaka kubona abarundi bose baryoherwa na siporo dukora ikorwa yaba umukobwa cyangwa umuhungu iyo migenzo yose ituma tudatera imbere yovaho kuko ntabwo tuza turaryoherwa tubona abigeme bo mu bindi bihugu batera imbere natwe tuguma turira oya ibyo nibaza yuko ifatira ko gahindura ivyiyumviro abakobwa barashoboye icyo bakeneye no kwiyemera gusa kugira batere intambwe ya niba ibibazo nabaje n'ibyo ndakunda byishuye hanyuma nosoza iravuga nti nagira nshimire abantu bose banteye intege bankeje mwebwe abajournaliste nawe ndabisoma byose mwese naho ndabazi mwese mwarakoze kwerekana ibyo ndiko ndakora n'uri mucendajo yarabonye nyine nakiriwe uzovuka canke uwundi yarafise intego azovuga ati nanjye nashika hariya rijya teka ndarikeneye jewe ndi umuntu akunda respect barampaye respect nico gituma nzorigirako azoguma mbera akaruro abandi kugira batere imbere nagira nshimire cyane umuntu wese agize icyo aterera umuntu wese yagize ubutumwa bw'ikira nshimire cyane abaririmbyi eho kaye nararirimbiwe n'ukuri mani bahetse agiye ahubwo nanjye ngiye kuzokwama ndabemereye ngiye gukora ntiziganya oya sinze kuririmba
mugabo byarampaye umunezero. Ndashimira umuntu wese yiyumviye kugaba kuri jewe, umuntu yakoze akantu kuri jewe, nukuri byaranyoheye. Indirimbo narazishimye. Nifuza yuko mu mwaka uzaba uzosanga basizeko n'ibindi kuko bizoba ari byiza gusa. Nipfuza murakoze, Imana ibahezagire. DDF TV. Tunda juhudi.